Bwa mbere nagira mbanze ndabakeze mwebwe ndongozi mu Nyamiramabi ko kugene mwitanga mutiziganya kugira ngo igihugu cyacu kigume mu mahoro n'umutekano. Uravye neza ubu Inyamiramabi zose ndabona ko zikiye mu maso zifise morale, kandi mbonereho no kubakeza ko Uburundi mwabutekanije gushikaho mbere hari n'abasigaye bambaza ibanga ry'Uburundi. Hari abambaza bati nico gihugu ca mbere umunyamahanga aza agatembera yashaka atarinze kurondera muherekeza akumva ko afise amahoro. Ivyo rero mwebwe Inyamiramabi ni mubishimigwe kuko nimwe mubikora uko bukeye uko bwije. Mwarakoze birashimwa no mu gihe c'amatora umutekano wagumye umeze neza. Aho hose n'indorerezi zari zavuye hanze bose barakengurutse barabona yuko igihugu cy'u Burundi kirinzwe. Nico gituma nanje abarakaryo ko kubashimira. Nagira kandi nkeze iyi mikangara yejeje iyi kaminuza y'Inyamiramabi, ndayikeze ko yanonosoye ivyigwa byaba ivy'ubuhinga cyangwa ivy'umutekano, tukaba tubahaye ikaze mu bikorwa rero byo guma dutekanya igihugu. Ndakeje kandi niyo mikangara mishasha koko nkuko mwabivuze, abarundi bakunda igihugu barabaye benshi, umwe wese arashaka ko agicungera ijoro n'umurango. Kubona rero aribo bizewe bagatogwa kugira baje gufashanya nabo bandi basigaye inyuma ni iteka ridasanzwe, arico gituma tone akaryo ko kubakeza. Dushimire n'abene gihugu bose kuko nibo batuvyarira ababaza gucungera umutekano, kandi burya ngo indero y'umwana iva hasi. Iyo ukuze ukunda igihugu no gucungera ugicungera neza. None rero namwebwe batumire bahire musanzwe mutari muri izi nzego, namwebwe turabashimira cyane. Nagira kandi mboneraho akaryo inyuma yo kubakeza no kubamenyesha yuko Uburundi buri mu bihe bishasha bisaba gukomeza umutekano mu bene gihugu. Twatanguye urugendo rugana ca gihugu giteye imbere. Abene gihugu bose baramaze kuja ku kivi. Ntidushaka rero yuko dukwega ibirenge canke tugasubira inyuma. Dushaka kuguma dutera imbere. Mwebwe rero mujejwe Inyamiramabi, murajejwe gukora ijoro n'umurango kugira bene gihugu bakore umuti muri munda, tuze dushikire bwa Burundi buteye imbere hakiri kare tukihabona. Mwebwe Nyamiramabi nimwe mutanga impapuro zituma abene gihugu bakora ibikorwa. Hariho impapuro zituma baja hanze bashoye, hariho impapuro zituma n'abandi bo hanze binjira atankomanzi baje gukora imigambi yabo ngaha mu Burundi. Hariho impapuro mutanga zijanye noneho no kugendesha ibi vyuma vyo kwiyunguruza. Ivyo byose mutabikoze mufise umutima wo gukunda igihugu, iterambere rica risubira inyuma. Mukazotanga uruhusha rwo kugendesha ibi vyuma vyo kwiyunguruza kutabikwiye, amasanganya azoba menshi kandi iterambere barisubiye inyuma. Mudacungereye umutekano w'amabarabara, amasanganya aba menshi, naho nyene iterambere barisubiye inyuma. Mutebeje gutanga impapuro z'abagenda bagiye bashoye canke bagiye kurondera abazana imigambi yabo mu Burundi, naho nyene muzamuducereje.
mugiye gutangura kwaka ibiturire hoho iterambere riba riduciye mu myanya y'intoki. None rero muvyumve ico mujejwe, mwebwe nyene mutegerezwa kuza muririmbura muraba uruhara rwanyu muri iyo nzira iroresha igihugu mu iterambere. Muze murisuzuma murabe ivyo mwokorera abene y'igihugu. Cyane cyane nabonye yuko mwasohoye n'abazi ivy'ubuhinga bwa none, dutangure gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo tunyarutse ibintu. Ubico dukeneye nuko twese tugira urunani, umwe wese akazararaba ahagejeje. Kandi muri iyo mbona kazoza murazi kwihangiro rya mbere tuvuga tuti Uburundi mu 2040 kizoba ari igihugu gitekanye aho ukibamwo wese ataco yinona. Mudatanguye gushinga umushingi uno munsi murumva twohava ducererwa. None rero ndabakengurukiye ku ntambwe mugezeko, kuko murumva ko muriko murigisha n'abahinga. Ndabashimira cyane kuko turabona yuko inyamiramabi z'Uburundi ziriko zirakora zikoresha ubuhinga n'ubwira. Tugiye kandi gukora mu bundi buryo bushasha. Hari intara zitanu ubu, mutegereza kumenya ingene izo ntara. Intara imwe yagutse no kwiga gutambikiza kugira ngo ntagere na hamwe hasigara hadacunzwe umutekano. Ariko kandi twaragize n'amazone menshi kugira ngo namwe mushobore gushikira abene gihugu badatamye. Ivyo byose nabasaba yuko mwoca mwisuganya kugira ngo mujane n'ibihe bishasha vy'itunganwa ry'intwaro y'igihugu. None rero reka ndangize ntangaza icese yuko twuguruye umwaka w'ivyigwa vya kaminuza y'inyamiramabi, umwaka wa 2024 ushira umwaka wa 2025. Tuwuguruye ku kivugo kivuga kiti kaminuza y'inyamiramabi soko ry'ubumenyi n'ubuhinga mu gucungera amahoro n'umutekano, vyo nzira yo gushika kwihangiro ry'Uburundi buteye imbere. Imana rero ibahezagire mwese, murakoze.